bijanye n'abanyagihugu Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro ndondeza cuno musi ni igice kigira kabiri ku bijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero by'abanywanyi batanu b'umugambwe CNL baturuka muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro bafatwa n'iperereza hari kuwa 8 Gitugutu mu 2020. Abo bantu kubafashwe gushika ubu akaba atanumwe aramenya irengero ryabo. Mu kiganiro ca mbere ari naco giheruka twari twababwiye ibijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero ry'umushoferi w'ipikipiki akongera akaba n'umwarimu wo kuri Ecofo Gatabo yitwa Sigismo Mpawenimana. Sigismo Mpawenimana akaba uwo musi yari yunguruje umunywanyi wa CNL yitwa Martin Bukuru amuvana Ikiganda amujana aho kumugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Sigismo Mpawenimana yari yabikoze cyo kimwe n'abandi bashoferi babiri twababwiye mu kiganiro giheruka, uwitwa Elize Ndabihawe n'Imana be n'uwitwa Tito Ntungwa nayo. Bano babiri bo barashoboye gutoroka, ariko Sigismo Mpawenimana we havuye afatwa na Gerard Ndayisenga yari arongoye iperereza mu ntara ya Mwaro muri ico gihe, araheza mujana hamwe n'abandi bari bafatiwe mu nama ahitwa kuri Jite iruhande y'Ibanki BGF ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Kuva rero aba bose bafashwe, yaba Sigismo Mpawenimana yaba bano bandi bafatiwe hamwe bakaba tawuzi irengero ryabo. Ikiganiro cuno musi naco kiza rero gushimikira kuri bano bandi bane bafatiwe mu nama baraheza ntibaheza ngo bamenyekane iyo bajanywe cyo kimwe na Sigismo Mpawenimana. Ndondeza murayimenyereye, murazi ko duhera kubaha umwidondoro wabagiriwe nabi imbere yuko duheza tukaja ku gice kijanye n'ingene bafashwe be n'ivyakurikiye. Abafatiwe rero aha kuri Jite Imwaro n'abantu bose hamwe bafashwe ari abantu batandatu, ariko muri abo batandatu hariho bane batigeze basubira kuboneka. Abo nabo ni bande? Uwa mbere ni uwitwa Martino Bukuru. Martino Bukuru yavutse mu mwaka w'1983 akaba yavukiye ku mutumba wa Kayange ni muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya, ariko yagiye kubugwa irengero aba ku mutumba wa Murambi naho nye turacari muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Muca kandi mwumva ko Martino Bukuru yabuzwe irengero afise imyaka 37 gusa y'amavuka. Yari yubatse ugwiwe akaba yagiye asiga abana bane. Uwugira kabiri yitwa Gervais Nteziryayo. Gervais Nteziryayo yavutse nawe mu 1982, nawe nyene yavukiye ku mutumba wa Kayange aho muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. We rero yarinze abugwa irengero akiba kuri uwo mutumba nyene wa Kayange. Nawe muca mwumva ko Gervais Nteziryayo yabuzwe irengero afise imyaka 38 y'amavuka. Mu kazi kiwe ka misi yose Gervais Nteziryayo yari umurimyi, akaba yahoze ari n'umugwanyi muri FNL, yasubijwe mu buzima busanzwe aba bakunze kwita abademobilize. Nawe yagiye asiga abana bane n'umukenyezi yibungenze. Ubu yaramaze kwibaruka, no kuvuga ko abana ba Nteziryayo Gervais ari abana batanu. Icyo twibagiye kongera ko igihe twavuga kuri Martino Bukuru nuko nawe yarasanzwe ari umwarimu, akaba yari yigisha kuri Ecofo Nyagisozi ni muri zone Gatabo muri komine Kiganda nyene mu ntara ya Muramvya. Ubu naho tugeze kugira gatatu. Uwa gatatu ni Arcade Nimubona. Arcade Nimubona nawe nyene yava kuri uwo mutumba wa Kayange, akaba kandi yabuzwe irengero ariho akiba. Mu kazi kiwe ka misi yose yari umurimyi, akaba nawe nyene yabuzwe irengero asiga abana bane. Ugira kane no witwa Philibert Ndayiragije, niwe yari muto mu babuzwe irengero bose ico gihe, akaba yavutse mu mwaka w'1992, avukira ku mutumba wa Kivyeyi aho nyene muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Muca mwumva ko we yabuzwe irengero afite imyaka 28 y'amavuko.
Philibert Ndayiragije yari yarashoboye kwiga amashure mato mato n'ayisumbuye, akaba yarangije amashure mu mwaka wa 2016. Yabuzwe irengero akiri mu barondera akazi abakunze kwita abashomeri. Umuntu aharuye ibiharuro byose bijanye n'aba babuzwe irengero ukongera ko Sigismond Mpawenimana, dusanga mu kubura irengero kw'aba bantu abana bashika 17 barabuze abavyeyi, barahindutse imfuvyi bakabura base kubera ibugwa irengero by'aba bantu turiko turavugako. Tubibutse kandi ko muri abo bafashwe twavuze ko abara baci babugwa irengero hariho abandi babiri bari bafatiwe aho indani kuri JIT aho nyene ku mugwa mukuru wa Mwaro, mugabo bobo inyuma hari washoboye kurokoka n'uwasubiye kuboneka. Abo nabo akaba ari uwitwa Tito Savyimana we yava ku mutumba wa Murambi aho nyene muri commune Kiganda, hakaba na Jean Marie Ntakarutimana nawe yava ku mutumba wa Kivyeyi aho nyene muri commune ya Kiganda. Imbere yuko dutandukira ikindi gice, nashaka gusaba abakurikira kino kiganiro gwe bashobora kuba bari bazi bano bantu babuzwe irengero, abo shobora kudufasha kuronka amafoto y'aba bantu kuboheza bakayaturungikira muri Ndondeza. Mu bijanye n'ivyumviro byabo vya politike twaramaze kubabwira ko bose bari abanywanyi b'umugambwe CNL. Imbere bari baranabaye abanywanyi ba FNL ishami rya Gatongwasa. Mu 2015 naho bari mu runani Amizero y'Abarundi. Bamwe muri aba bari bamaze gupfungwa inciro nyinshi bazira ivyumviro byabo vya politike. Aho nk'akarorero ni Gervais Nteziryayo yigeze gupfungwa yagirizwa ko yabatunze ibigwanisho bidaciye mu mategeko, araheza arapfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, mu nyuma aza kurekurwa ari uko ubutungane bumwejeje asubira iwe ku Gatumba. Ubutwi cyane kandi yapfunzwe yahagaritswe incuro nyinshi ni Martino Bukuru. Martino Bukuru mu kiganiro giherutse twarafashe akanya turamubabwira ko yahoze arongoye umugambwe FNL ishami rya Gatongwasa mu ntara yose ya Muramvya ikihe kitari gito. Twabwiye kandi ko kuva mu 2015 gushika mu 2020 yari mu nama mpanuza jambo ya commune Kiganda. Twabwiye kandi ko mu 2020 yitoje mu matora y'abashinga amateka kw'izina ry'umugambwe CNL, ariko akaba ataronse amahigwe yo gutorwa. Ubu rero yarazwi gose, yari mu ndongozi zikomeye za CNL mu karere yavamwo, akaba yagiye arapfungwa incuro nyinshi nk'uko twabihawe na bamwe mu bo bagendanye mu mabanga. Ubu rero tuje ku gice kigira kabiri, ikije kijanye n'ingene bano bantu bafashwe hamwe n'ibugwa irengero ryabo. Ikiganiro giheruka cyashimikiye kwifatwa by'abari basigaye hanze, no kuvuga Sigismond Mpawenimana n'aba bashoferi bandi babiri bari basigaranye hanze. Muribuka ko Sigismond yafashwe wenyene, baje babiri nabo baza gufatirwa iwabo ku mitumbi wabo mu Kiganda, bo bafatwa n'abajejwe iperereza bo mu ntara ya Muramvya, baraheza bapfungirwa i Muramvya nyene, mu nyuma bararokoka. Tuje rero kuraba kuvyabereye aho kuri JIT indani kugira ngo tumenye amakuru y'ingene ibintu vyagenze. Twagize amahirwe yo kuronka abavyiboneye amaso mu yandi. Tubibutse ko uyo munsi nkuko twabibabwiye hariho ikiganiro ikiyago novuga cyari cyateguwe na radio Isanganiro, hatumiwe abandi bamenyesha makuru batari bake. Ikiyago cyabera ngaho nyene kuri yo JIT iruhande ya BGF Imwaro. Aho kuri JIT hari abari bamaze kuhashika muri abo bari kwa muri ico kiyago. Abo nibo twashoboye kwivuganira batubwira ivyo biboneye. Umwe yatubwiye ati jewe nari ngaho nicaye ndabe biriko birahabera, niho nabona ko hariho umugwi w'abantu nka 6. Abo bantu bari bicaye ukwabo, baboneka ari abantu bashushe baryohewe, basa n'abavugana ibintu bikomeye kandi babagenzi. Tukabona baguma batumako ivyo banywa, ahandi bagatumako ivyo bafungura. Ati bamaze nk'isaha yose bicaye ngaho, bari muri ico kiganiro cabo, niho twabona abandi bantu babiri baje nabo nyene barabakira baca bicara muri bo. Aho babiri baje hari umwe yaboneka cyane, batubwiye yari umugabo ngaboneka ko avyibushe, yambaye ikositimu. Barero baraba ngaho babandanya bya biganiro, bafungura banywa. Mu nyuma haciye nk'iminota 30 nyuma y'aba babiri baje, ngo niho haca haza
umukuru w'iperereza mu ntara ya Mwaro ico gihe uwitwa Gerard Ndayisenga. Ati rero uyu yaje nk'utazambaye, aza yihuta cyane, aza n'amanyama menshi, aza afise inkoho mu minwe, inkoho ya pistole, aza yitumbereza kuri babantu, haza hakurikira kandi abantu b'abapolisi batari bake. Gerard Ndayisenga ngo agishika ngo acavuga ngo ryama hasi mwambwamwe. Babagabo bose bajyama hasi, mu nyuma Gerard Ndayisenga nabo bagendanye baca babambika amapingu, bababoheye amaboko imugongo. Uko niko abo bantu bafashwe, maze barabasohora, babasohokana hanze, babinjiza mu modoka za kamyonete zibiri zari zasigaye hanze. Batubwiye kandi bati aho hanze twayabonye ko n'amapikipiki atatu yaciye afatwa yurizwa za modoka nyene, harimo n'umwe mu bashoferi bizo pikipiki. Haciye akanya Gerard Ndayisenga agaruka aho nyene muri jite, avuga ko hari abashoferi babiri b'amapikipiki bamusize. Aca mu vyumba vyose, arondera ahantu hose, ariko ararondera arabura. Murazi mu kiganiro giheze ko twabwiye ko abo yari Tito na Elize bari bashoboye guca bahunga. Nuko rero za modoka zibiri zigenda zijanye babantu. Wa muntu yaduhaye amakuru niwe yaciye yongera ko yatubwira ati icyo twahavuye tubona nuko bamwe babiri twari twabonye bacu bwa nyuma muri wa mugwi abari abakozi b'iperereza, ko bari basanzwe bakorana n'iperereza, naho abari ko bagira inama bo bari bibaza ko arababo. Uwabitubwiye ntiyashobora kumenya amazina y'abo bantu. Icyo yatubwiye gusa nuko imodoka zimaze kugenda bagiye babona abagabo babiri basubira kugaruka, baza baje kuriha ivyari byafunguwe n'ibyari byanyowe. Ati cyane cyane umwe uwo bavuga ko yari avyibushe yambaye ikoti, ati uwo yarana telefone twumva, avuga ati bwa wundi banyoye vyinshi ni mundu w'ikiri 30 nongereze, bamurukira amahera gutyo. Wiruhande y'ivyo acyanaganiriza abantu bamenyesha makuru, ngora nababwira ati buriya bino mubonye ntibibatangaze, byari ibintu biteguwe. Aba bantu twari tumaze igihe kinini tubarondera, twarabuze ingene tubafata. Murumva rero ko biboneka ko muri uwo mugwi nyene wabafashwe harimwo abariko barabadandaza. Tugerageje kubaza abandi basenel bo muri ivyo bice, twabaza uwo yari yatumye ko iyo nama uwariwe. Bose baragarutse cyane ku muntu yitwa Jean Marie Ntakarutimana, ko Jean Marie ari we yari afise uruhare rukomeye cyane mu bijanye n'itunganywa giyo nama, mu bijanye n'ingene abantu bashika mu kibanza cy'inama, mu kibanza cyaho inama iza kubera. Ato yitwa Jean Marie niwe yari yagize uruhara runini cyane. Ibi rero nivyo kuko haciye iminsi mike cyane Jean Marie yaciye asubira kuboneka ku Gatumba ahava hamwe ikivyeyi. Abantu batangara kuko abandi bafatanywe bose atanumwe yarazi irengero ryabo, ariko Jean Marie bakamubona yidegemvya ataco yinona, aja mu bubare ataco yinona. Niho bamwe banamubaza ivyabo bafatanywe, bamwe babwira ko atigeze abari kumwe nabo bantu, atafatanye nabo. Abandi akababwira ko ari byo yafatanywe nabo, ariko imodoka imaze kugenda yashoboye gusimba araheza ararokoka. Ariko ikitaheza ngo cyumvikane ningene umuntu yaronderwa n'iperereza yasimvye imodoka akaca yigarukira muhira, akabandanya yinywera ugwagwa ataco yinona atawumukomakoma. Ivyo bintu byatumye abantu benshi bagira amakenga. Jean Marie Ntakarutimana nkuko twabibabwiye yahavuye asubira gufatwa kwigenekezo rya 28 Gitugutu mu 2020, aho haje imodoka ya kamyonete y'ibiyo bitabona imusanga ariko asangira urwagwa na bagenzi we, baca baramujana. Kuva bamujanye nawe ntarigera asubira kuboneka. Amakuru dufise bamwe bibaza ko yoba yaranyurujwe nkuko nyene kugira ngo ntazohave avuga ivyabaye, abandi bakatubwira ko baronka amakuru ko Jean Marie Ntakarutimana yoba ari mu gisagara ca Bujumbura, ko yoba yaranasubijwe mu gipolisi kandi ko yoba akorera mu Buyenzi. Aya makuru ndushobora kuyemeza. Ushobora kuba afise amakuru ya nyuma ya Jean Marie Ntakarutimana yoheza akayaturungikira. Mbega abantu bafashwe baciye bajanwa he? Muyisekeza ndondeza twarashoboye kuronka uwundi yari yafashwe arashobora kurokoka, uwitwa Tito Nsavyimana ava ku mutumba wa Murambi. Tito Nsavyimana yatubwiye ko imodoka ibajanye yabatwaye ahantu wamengo ni mwikambi. Yatubwiye ko yabona ari kambo menga ni y'igisirikare, ariko yari umuntu aboshe nawe nyene mu kuraba yaraba yiyiba, bishobora ko ari kambi y'igipolisi nkuko ishobora kubikambi
y'igisirikare kandi yatubwiye ko aho hantu babajyanye yabona umengo hari mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yo ngaho imodoka zarasubiye ziragenda umwanya ngo utari muto, mu nyuma niho bwagorovye hatari ku kagoroba bisanga bageze ngo kuruzi Rusizi mu ntara ya Cibitoke. Bamaze kururutswa imodoka, Savyimana Tito yarashoboye gusimba asimbira muri Rusizi, maze abari babajyanye baramubura iyo yagiye. Tito Savyimana yatubwiye ko nawe atazi ivyakurikiye, ntazi ko bamwe bazanana wabaciye abikira ku Rusizi, ntazi nuko abo bazananye bo nabo barashoboye gutoroka, ntazi canke ko wabaciye bajanwa mu kindi kibanza. Tito Savyimana yarashoboye kunyegera mu nyuma, amakuru yiwe bukeye yarasubiye afatwa mbere ajyanwa kwiperereza mu Cibitoke, ariko ngaho naho nyene amakuru yaduhaye nuko yashoboye kuhatoroka, maze abahigiye kitari gito yinyegeje, Imana irakinga, mu nyuma arashobora guhunga igihugu. Twumvirije ano makuru yose dusanga hariho abantu batatu bafise ibintu bikomeye bategerezwa kubazwa ku bijyanye n'aba bantu. Abo nabo sabandi, hari uwatwara iperereza mu ntara ya Mwaro Gerard Ndayisenga, ariwe yafasha abo bantu, hariho abantu benshi banabibona. Hari uwatwara iperereza mu ntara ya Muramvya uwitwa Felix Havyarimana, yahavuye arungika abaja gufata baba shoferi babiri b'amapikipiki bari bashoboye guhungira Ikiganda. Hari kandi uwatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke Venance Miburo, ari naho wumva wa Tito Savyimana yahavuye aja gupfungirwa, kandi bishoboka ko babantu bo bariciwe kandi ariyo bajanye. Abo bakozi batatu b'iperereza bafite ikintu kinini bateza gusigura ku vyashitse. Ikindi twashaka gukosora gato muri kino kiganiro nuko mu giheruka twihenze aho twavuga imparati y'imwe mu modoka zatwaye abo bantu. Imodoka yabatwaye yari ifise imparati EA 513 EA 513. Uwomenye iyo modoka nawe nyene yoheza akatwandikira. Imiryango y'ababuzwe irengero bo ngaho muri komine Kiganda ntako itakoze ngo irondeze abayo. Iyo miryango yarituye inzego zitandukanye z'igihugu, na cyane cyane musitanteri wa komine Kiganda binabura amatari w'intara ya Muramvya. Aba bose barabakiriye, ariko ntaco bashoboye kubafasha kijanye no kuronka ababo iyo bagiye. Kino kibazo carashoboye no gushika mu nama nshingamateka mu kwezi kwa kane mu 2021, aho umugwi w'igihugu ravye gateka kazi na muntu warugiye gutanga raporo y'ivyo waranguye mu 2020. Umushingamateka Nikodemu Nduwimana yarabajije ikibazo c'aba banywanyi ba CNL bo muri komine Kiganda bafatiwe Imwaro bakabugwa irengero ryawo. Uwo mugwi ntaco washoboye kuvyishurako, bikaba binatangaje ingene umugwi CNDH udafise bano bantu muri raporo yabo. Inyishu z'umukuru wa CNDH zaranatangaje, kuko we aho kuvuga kuri bene ibi bibazo usanga bitasohoka muri raporo za CNDH, yaciye yifatira mu gahanga abahanira agateka kazi na muntu bakora izo raporo, akavuga ko ivyo babikora mu ntumbero y'ugucapfuza igihugu, canke bakabikora kugira ngo bashafuze umugwi CNDH ngo nturonke statut A, canke naho ngo bakabikora bariko bagwanira ngo imfashanyo zishobora kuja muri CNDH canke zikaja ngo muri ayo mashirahamwe. Ntiyanibagiye kuvuga ngo babikora kugira ngo babuze ibiganiro biriko biba hagati ngo y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi. Inyishu ibabaje cyane ku muntu aba yitwa ko aharanira agateka kazi na muntu. Uwundi kumbura adatangaza benshi mu byo azara arishura ni Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi. We yayiciye umujya, kuko yavuze ko kuri ibyo bijanye n'abafatwa bakabugwa irengero ryabo, ko bamwe baba ari abantu ngo bahamagagwa n'abari hanze, ngo bakababwirira ngo nibaje hanze babarungike mu bihugu nka Canada, ngo hanyuma ngo bakacamenyesha ko abo bantu babuzwe irengero ryabo. Ntiyigeze avuga abo bantu babahamagara bari bo, ntiyigeze anavuga uwo yobazi umwe gusa yoba yarahamagawe muri ivyo bintu, mu nyuma agasigara ararondezwa mu gihugu ngo yarabuzwe irengero ryiwe. Ni imvugo iteye isoni ku muntu aba afise ikibanza gihambaye mu gihugu nk'umukuru w'inama nshingamateka. Kuri ayo majwi yo mu nama nshingamateka mbere tuza kurangiriza ko kino kiganiro. Murakoze mwese mwariko muratwumviriza, naho ubutaha. Nagomba
gushimagira ko ikintu ko abantu bafatwa hama ntibasire kumenya irengero. Naho mperereye hariho abantu bigeze gufatwa shika batanu ngo bari mu nama, abantu bafatwa ku murango izuba riva, bafatwa n'abajeje umutekano kuko abantu bafashwe saa sita, abantu babibona mugabo ntitwase kubona irengero. Rero nkabaza ko mbona mufise mu collaboration entre les institutions politiques, amarogane sociale, politique bose muvugana, iyo raporo yoba yarabashikiriye, nimba yarabashikiriye nk'ayo maraporo bashikiriye nk'abantu bafite akazina muntu, iyo miryango yabuze ababo muyifasha iki, mubahumuriza gute? Kuko twebwe baratwituye turavugana n'abajejwe inzego, warumva yuko babategekwe abantu ntituzi ko byagenze baduteranya, turavugana n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ko byabereye mu ntara Muramvya komine Kiganda, ariko twarabuze ikintu twashobora kubafasha. Abo bavuga ati none ko aba bantu bamwe abakozi ba leta twomenya ko batakihari, tukaronka n'amatestation de décès hama mu muryango ukashobora kuronka cyo tubavana ati umuntu abuze umuntu. Atera abantu bavugwa disparu, abantu bavugwa imvugo siyubu ni ije kuri muri no raporo cyane ibintu bimaze igihe kirekire. Nigeze kubona n'umuntu yahora yandika ahamagara abarundi ngo bahunge, ngo hanyuma bamaze guhunga bace bavuga yuko bishwe. Ibyo byose twarabibonye. Nirwa ntago amadede yako nazi ko benshi bagiye babikurikira, inyandiko zaza muri za WhatsApp za batumira barafise amahera bazobaha, barashaka kubajana muri za Canada, mugabo baje bayindura ngo bantu bishwe kandi bazi iyo babajanye.